dukunda kandi atitwararitse ije ne la majoro kandi usigara umusa ibikorwa bibandanya ingene bizokurikirana ariko ndabasanga mwese twese amaboko yacu hejuru 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 turabe hejuru 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 amaboko twakire nyoni cyubahiro ubudacu Burundi ise Barundi ije ne la hala major evarisito naishini moko hejuru awe watatanye n'umutambukanyi wiwe mukomera amashyi agiye gutora agashimwe mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye gutora agashimwe mu Bwongereza twese amaboko hejuru yeni cyubahiro mubyagire ndabasabwe ko mufate icyicaro reka rero mwese mubyagire hama ndabasabe abari ngaha mwese abafite amaboko hejuru hejuru z'amaboko hejuru 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 komba amashyi menshi reka rero dusabe MC Igael mbeguri hehe kugira ngo udushyikirize ibica bibandanya Gaeli MC Gael tumusaba kugira ngo ace ashika ngaha kugira ngo ace dushyikiriza ibikorwa bibandanya ingene bizokurikirana ariko ndabasanga mwese twese amaboko yacu hejuru 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 Gaela ijambo ni kwawe kugira ngo dushyikirize ibica bikurikirana Gaeli udushikirize ibica bikurikirana kuri uno mwanya ariko bimeze neza cyane nuko bashigana abafasoni nabo Burundi oye! Burundi oye! Bujumbura oye! Gitega oye! Butanyerera oye! Buhumuza oye! Burunga oye! Ukwikukira oye! Yeri cyubahiro Mana mushobora byose wewe nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe wewe wakunze Uburundi n'ubu ukaba uri hagati yacu n'uhabwa icubahiro imyaka yose mwanya kubahwa mufate ivyicaro abafise aho bicara mwanya kubahwa mwese barundi kazi mutaramiye uyu munsi mukuru udasanzwe wo kwikukira umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye banyempano b'imico n'akaranga turi kumwe ngaha muduteramishije mwese banyabujumbura tugira amahoro sangwa amahoro ubumwe iterambere n'ubutungane mu gihugu cyacu
uno munsi amajambo menshi n'akanyamuneza gusa, n'akanyamuneza kuko birahaye biraboneka yuko koko Uburundi bwasubiye ku ntahe yabwo yo kwikukira. Abarundi baratanguye kuboneka neza kandi biyerekana ko bakunda igihugu cyabo. Abarundi bariko barerekana urukundo rwamye bubaranga guhera kera. Ibi abanyempano b'imico n'akaranga bariko baratugirira niwo muco wa kera, aho abarundi bakorera hamwe bagashira hamwe bakagira ikibiri. Abarundi ba kera barakunda igihugu cyabo gushika naho mbere n'abakoroni kugira ngo bashobore kuducura bufundi na buhoro. Abarundi bagwanye n'Ubudagi imyaka 7, ndetse harabaye n'abarundi bitangira igihugu, na cyane cyane ngaho turibuka intwari Bihome yavuze ati ko umwami apfa Uburundi bwa bujakaye ni jewe nemeye kubwihebera. Niwe yatumye hacaba ibiganiro kuko byari byabananiye yuko igihugu cy'Uburundi bagifata. Nene iki gihe niho duca twibutsanya rero akaraga k'abakera, imico yabo. Umurundi wese yari ingabo, Umurundi wese yari ingabo ikingira igihugu. Nta mugabo n'umwe yarariho atagira icumu n'umuheto. Umugabo ni yamaze urubanza yagenda yitwaje icumu kuko yamagavye azi yuko urugamba rushobora gutangura. Abenshi mwarutse ubu ntimuzi igituma bavuga ngo inzoga y'amacumu. Umugabo agiye ku rubanza yagenda atwaye icumu kugira ngo yikingire ahageze, ndetse umwasi ateye acaja ku rugamba adaciye muhira. Mugabo ashitse kwa nyene urubanza niwe yatavuga ati nanje ubu nije ndabacungerera umutekano, zana ayo macumu yose yanyu. Kugira ngo murabizi no mu gisoda ugiye mu yindi kambi baca bakira cya kigwanisho ufise bakakikubikira bakazokigusubiza ugiye. Nabo nyene kwari uko akabazimana, bakanywa bakarya, hanyuma hageze yuko aheza kubazimana hariho inzoga ihereza bayiteye amacumu, kuko yacavuga ati ubu sije ndabacungira umutekano, akereye amacumu yanyu mufate urugendo. Nico gituma bayita inzoga y'amacumu. Umugabo kandi nico gituma no mu rugo iwe niwe yaryama ku rwinjiriro, kuko icumu ryama riri impande yiwe. Kigingi yavuze ngo abagore n'abagabo kungana byarashitse naho nyene aho kera. Murazi ko baba mu nzu za mitego z'ivyatsi. Hanyuma rero umugore avuga ati turangana, umugabo acavuga ati ko tungana rero ubu nawe niwe uryama mu rwinjiriro. Hanyuma wa mugore aravyemera. Hakaba hari hateye ifisi kuri uwo mutumba zitwara impende. Hanyuma wa mugore aza yumva ifisi iri kwiraroha, iri kwirondera impene. Govyuka wa mugabo uje gutabara ifisi iri dutwara impene. Wa mugabo ati oya genda wewe nyene muhangane, ntiwavuze ko tungana. Hanyuma umugore ategenda arajugumira, umugabo acatora icumu ry'ibatereka agenda kwereke. Arasohoka agira Imana asanga yafise iragiye, acafata rya cumu aritera mu gitoki ati ndaguhaye nzoza kukura mu vyimbeje. Wa mugore ati urayisha? Ati ndayisha. Kera rero abarundi bose bari ingabo kandi bari ku igihugu. Abarundi barakundana, nta murundi yasegerereza, kuko niyagize ibyago baca mutabara bakamuterera bakamugemurira. Ubuvyaye amahasa baca baza gukeza amahasa kugira ngo umukenyezi yibarutse arye urubutiro.
mu Burundi niyo ugize ibyago inkuba igakubita inka zawe baca bagushumbusha urukundo rwari ruhari none rero urukundo muri ko muratwereka na karorero mwebwe mwari abantu umwe wese yokwihahira none uno munsi mwese mwaje ahabona muri kumwe kandi ho hariho ari kuvuga ngo yabo cabona yuko jewe ntakomeye ndi kumwe na naka cyerekana urukundo rero ndabakengurukiye cyane nagira nshimire cyane cyane Mukombozi Mukombozi yarajaranyegera arashikiriza iki cyiyumviro kivyo byoshoboka n'uburyo murashobora guhura ati birashoboka yiganira twumva ndamutuma ko kukirimba arabinyiganira numva ni bizima none ni murabingena ari bizima mumukomera amashi cyane Mukombozi mukomera amashi cyane ndashimira Imana kandi ko uyu munsi ubaye wimboneka rimwe nanje ndi umujama w'ugwaruka kuko ugwaruka rwinshi muri mwebwe ubu turandikiranira tukamenyana mbere rero ndonye n'akanya ko gukeza Bifesi agiye baranyandikira akabaruwa ngo nagira ndagutumire ku rubanza rwanjye ntuba ko turabaza aho bukera n'abaruwa kugwiwe turiko turaganira casanga aba banyempano basigara bagwiza tunga nabo bararima bakorora Bifesi yarambwiye turangende ruze kuraba nanje aho nororera murumva yuko iterambere riko riradutwaramo nuko nyene nashima cyane Tigingi waracerewe we nagutuze katarihuri uravyibuka ucuribagira none ko bacubuka ngo ntawusiga inka mwigabiro turuca gute twe nawe Tigingi nagakubwira yanka yaravyaye ari kuguha none nzoguha zibiri canke nzoguha imwe nzoguhana vyose wasavye inka iriko akadomo hejuru iri itangurwa na i hariko akaburungu hejuru urumva sinoguha i itagira akaburungu uzotwara inka rero ntiyoze yikwije kandi aho bukera nzotangwa gutembera mu gihugu uzoca unyibutsa unyaruke urindire mu ndwi zibiri zisubire guhera imwe kandi hoho twahava usanga ari ubushuhe ndakengurutse cyane rero kuri uyu munsi avuze so w'amajambo menshi ni umunsi wo kunezerwa dutera inkuru tuyaga naje nakagitse naje ndimo jewe ntimwatweze naje mwatweze mutima ari hehe mutima sinamubonye ni benshi mutima nawe nyene naramugende ndabona ko ari vyiza mutima wari wagihega mutima yamu mutima amahoro mutima kandi usigara umusalamu ariko rero salamu alaikum takubi ndanezerewe rero cyane kubana n'abanyempano kandi nshimira n'indongozi zitari nke zaje kubashigikira kare umuvuzamuziki bacava ngo ni umubandi none ubu umuvuzamuziki ni umugwizatunga ni rurangiranwa baravyifuza ni benshi none rero ndabakeze kuko niyo mugiye mu bindi bihugu ndabona ingene babakira ndabona neza ko mwamaze guha ishusho nziza igihugu cacu none ndabakengurukiye mugube mugira umunsi mukuru mwiza umunsi mukuru wo kwikukira mwiza ku barundi mwese Imana irahezagire nagoma sabe nyiricubahiro umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi
imbere yuko muvanga yuko abaririmbyi twojamwe turirimbe turi gaha abahinga mu gufyakura agafoto bagafyakure. Ndanamwibutse yuko yagabiye inkwavu kandi bambwiye ngo zabyaye inka 4 naje mu ndawe ngire nk'abandi muvye yego sinari bwazo nararindiri amasimensi nagabanye abantu mu amasimensi ndabaye mu amasimensi twagiye tuti akiri mundu ndaguhaye nayishimwe gutuye maboko goritera kakabonwa na bose kirore cy'ubwiza nagere twagiye kandi Olivi ahora kwise Burundi nate kwise Buramuko saruwe pesa Kino kama wimaruze Amakubu Yosana tugiza wamage Imisozi biyaya n'ibiyaga bigutatse Ewe Burundi Urumuzima w'Afrika Zagukunda gushika gupfa Ewe Burundi Urumuzima w'Afrika Zagukunda